imbere yuko nishuri ikibazo nshaka amazina ndakubaza ikiganiro gitumbereye kubijanye n'iki exactement ni Jana Stella canke ni kuko nsanzwe nkora gikuru cyane nuko tuyaga ku kintu cyose cyose cyuba kikwerekeye kandi ndakeka nazo ko n'ikintu cya Stella nawe cyo ari ibintu bikwerekeye cyane ndetse ari navyo ibintu abakunzi bashatse kumenya kuko banabo nyene barabaye shoke barababaye abandi baravuga amajambo atandukanye ariko tuvuga ati reka turonderwa ngo tubahereze umuco ntitumenye ukuri ku muntu umwe gusa twumviriza umuntu umwe twumviriza abantu bose ariko uriyuba cyane gose urashobora kuba ukakumbaza ikibazo nk'ico cyo n'ikibazo ca vie privée jivyo nta nyishu nimwe nshobora gutanga muri kano kanya kuko wewe na jewe wese ndakubuza cambe na mbere urabizi neza ca kabiri je Stella kugira tubonane nta numwe yarabizi nawe ntavyo waruzi kuri kuko urambaza vya buno mwanya muri kano kanya vyanje na Stella bimbaza nkande we ariko kandi yagana we basi asabiki ni sawa sawa cyo nasaba nuko twosubitsa hamwe bifuza ko twosubitsa hamwe ukamumwanya twavuga umwanya wararenganye okay ariko icyo umuhora ni ikihe nimba atari banga none ngire gute umva basamariya yiwo ko twese turi abantu turakosha no musika mbe umuhuza sivyo reka mbe mu kibanza cy'umumenyesha makuru mbe umuhuza ko nanje biko baba ngaha sindabikunze twese dufise imitima turakunda kandi twese turahemuka ntibikunda umviriza wandefe niteguye sorry ntibikunda sa murakoze cyane nani kati yawe araje amiko serie aha nyene tukiri ngaha iyo utifuza ko tubimenya ntwari ko posta ku mbuga ngurukana bumenye ndakeka neza abakuzi baratubwiye ati tubera ijisho cyangwa tubera umunwa udushikirira umushinga ntahe umudusabire nawe nyene atahure neza yuko iyo umuntu akojeje aragiye gumbabazi nababamvye Yesu yarabababariye iki kintu gituma udashobora kubabarira Stella niki arakizi sino kivugira ngaha arakizi kandi ni ibintu vraiment nagerageje kugerageza tubiganire ko mugabo nabonye umenga ntari muri mood yavyo ntashaka ko tubibandanya ku mugano uvuga yuko ubu gushika ubu najye namaze gufata ingingo singisubira inyuma nagende yicare nkuko namande bivuga ndindirinde confirmation itavuye ko atavuye kuri wewe nimba wanyita pastor ndafise igitubo nyita pastor Kese hello bakunzi ba Ashali TV murameze neza aho muri hose nizeye ko muri muhunda marembe nanje Elma Love mwari mu mutadebuki Rwanda meze fresh ndameze good guys nari maze iminsi cyane ndiko navuga ati reka ndabaza ndero ikintu kiri special mwifuza mwese kubona uti ni giki yo ntanguye gutema imenya neza ko ngire nkore akantu kari special ko nababwiye no munsi ibintu nagiye mu vyari out yo kubanda ubumenyesha makuru navuga ati reka je mbumuhuza muravyibuka mvuze igeje mu cyamwibuka neza ivyo ndimwo narabahaye ikiganiro ryari umukobwa yahemukiwe nyuma y'imyaka 6 ari mu rukundo sivyo ari kararira imbere ya kamera za Shari TV mwarabibonye anasaba ikigongo ariko oya asaba ikigongwe amubera intambamye aramukatira kuri telefone adukupirako navuze ati je ntibihera ngaha reka ndamurondere twicarane nawe si windi yitwa Stella umukunzi wiwe ndetse basanzwe bafitaniye byinshi bari bakorana ariko muri kino gepetete vya vyarahagaze so reka tubanze tumuhikaze kwanza kuri Shari TV tumuramutse hama tuganire n'ibindi Stella ni sawa allo ndindira gato yes bakunzi ba Shari TV waiting for nabanje kwandika ubujumba n'uvuga n'abantu gatoyi muganzo bitunganya byakazi ndaza yes nabwiye ati amaze ikiringo gitoyi cyane ahibanye n'umukobwa bari bamaranye imyaka 6 guys ariko ivyo turaza kubiza ko mu nyuma tubanza kwa tumenye wariwe neza idonido Stella ninde tukane n'umuntu tuzi Stella umeze neza ndashima yes ashimwe cyane amen ndabona neza ko no munsi uraberewe cyane merci abako baradukurikira bashaka kumenya Stella umushitsi wacu witeka uno munsi ninde asanzwe akora ibiki merci ukibazo gusa nuko muntu nguranije nibisanzwe kandi niko bimeze niko tuba turi mu kazi kose kugira ngo twereke abariko baradukurikirana cyangwa badukurikirana imirimo yacu ya buri munsi okay murakoze ama nitwa Stella Divin Kizimana CEO de l'école technique vocale ici au Bujumbura mu ntara z'igihugu no hanze y'igihugu donc sanzwe mfashije kubaca baririmbye ko bararuka bakene guteza imbere ingabireza mu gushikana kure cyane rero nemaze iminsi ndi mu bindi bimuzi bwa misi yose
sanzwe nkora a part ya musique no musi mugo ndi Bujumbura gato tunaje gutunganya nibaza yuko nyuma bino bintu canke nyuma y'ivyanzanye cansubira ruguru. Iyo uvuze ko usanzwe wigisha abandi kuririmba bizwa ko nawe usanzwe uri inzobere muri ivyo bintu ariko uca dushaka kumenya abantu wigisha kuririmba ni ufatiye kategori eske ni muri rusanga umuntu wari wese aba yumva yuko yoba yifuza kwiga kuririmba canke hariho ukuntu hariho ibintu raba karaktere z'abantu uvuga ati je no fatuyu canke uyu canke uyu ikigo c'umuntu umwe ni umuryango corte nivoka n'umuryango wagutse urimwo abantu basanzwe bafise ubumenyi muri ivyo bikorwa nyene byo kwigisha novuga ko sinje gutanga ubuhamya hano ariko nosaba yuko bashaka kumenya byinshi kuri ivyo baje kuri réseaux sociaux yacu YouTube, Instagram, Facebook page bandike Ecole Technique Vocale bacha babazi ko cyose bashaka cyo kibishura. Ego benshi basanzwe bakunda kukwita pastor. Ese wawigisha ku bijanye na gospel gusa canke n'abakubita secular music bose urajanira? Banyita pastor. Biravana ninge na look zawe umanya mu pastor twicaranye n'akantu ari Bible. Kini agenda sanze umuntu azicakora canke azivyarimwo ateza gupanga urutonde bikuga sanzwe akurikirana canke sanzwe akora buri munsi. Rero kwera mwantunguranije faut quand même na ndikondera muri programme yanje programme ntiyarimwo mugabo nabubashe kwera mwashoye kundondera tubaze kwa tubashimira ukuntu umwaduhaye akanya agatoye kugira ngo tubayagishe uko tubafashe kibiriraho kuko twaye tubashashaye cyane mu miseze kurakoze iganiro nuwahoze ari umukunzi wawe reka ndamvuge ko ari wahoze ari umukunzi wawe ko muri kano kanya mwamutakiri kumwe nawe so wundi ni Stella aratubwira ndetse aranaturirira mu kiganiro inigihe twanagutelefone turi mu kiganiro uranadukatira ko muri ko murayaga ariko aragusaba imbabazi arakubwira ati mbabarira dusubirana ariko ntivyakunda tuvuga ati katukurondere kugira ngo tumenye twinjire mu mizi neza tumenye neza na neza ido nido ryo gutandukana kwanyu niri mu gihe tuzi neza ko mwari mumaze igihe kirekire ndetse mwari mufise abantu benshi bakunda ku play yanyu imbere yuko nishuri kibazo shaka menda kubaza kiganiro gitumbereye kubijanye n'iki exactement ni Jana Stella canke ni kuko nsanzwe nkora gikuru cyane nuko tuyaga ku kintu cyo cyose cyuba kikwerekeye kandi ndakeka nazo ko n'ikintu cya Stella nawe cyo bari ibintu bikwerekeye cyane ndetse ari navyo ibintu abakunzi bashatse kumenya kuko banabo nyene barabaye shoke barababaye abandi baravuga amajambo atandukanye ariko tuvuga ati reka turonderwa ngo tubahereze umuco ntitumenye ukuri ku muntu umwe gusa twumviriza umuntu umwe twumviriza abantu bose ariko uriyuba cyane gose urashobora kuba ukakumbaza ikibazo nk'ico cyo n'ikibazo ca vie privée ni vie privé ariko ndakeka neza ko ikintu iyo ijambo rirenze umuntu wari barirenze impinga sivyo rero ikintu kimaze kumenya umuntu arenga umwe canke babiri nikiba kikiri vie privé that's why Jack ni kuba cyaranshikiri vie privé ntiyari no kunshikira ariko cyaramaze kuja hanze nikiri vie privé niyo impamvu ushaka kumenya makuru yanje na Stella yarakuraba ni kugira ngo n'udukurikirana yabikunze amenye neza mu mizi icarico Stella umwankiriki canke mwapfuyikiwe na Stella nirazo twahuriye na Stella wewe ntaho nzi ariko nayo yine ashobora kora story akubwira ati twahuriye hanko yatubwiye ati twamanye igihe kirekire twaciye muri byinshi ibintu byinshi bitandukanye niwe babwiye Jivyo nta nyishu nimwe nshobora gutanga muri kano kanya kuko wewe na jewe wese ndakubuza cambe na mbere urabizi neza kabiri Stella kugira tubonane nta numwe yarabizi nawe ntavyo waruzi kuri kukurambaza vya buno mwanya muri kano kanya vyanje na Stella bimbaza nkande we ariko kandi aha nyene tukiri ngaha iyo utifuza ko tubimenya ntwari ko posta ku mbuga ngurukana bumenyi iyi maze ikintu bimaze gushika ku mbuga ngurukana bumenyi jewe ntegereza kukiri ndakibonye ko inkuru ndavuga ati inkuru ndagomba kuyakira ni wayipostinze kuri Facebook zawe yes or no uri sure tana Facebook zawe turabe ko ata post nimwe iri kivyerekeye mvusha kunyagiriza yaje kwagiriza kugira ngo uko ndumumenga uri kumfata umenga agende umunyarusaku nazanye ibintu ntafitiye icemetse shaka ndakubwiza ukuri shaka kubanze wiyubahe kazi kawe kuko nimba yuba mu kazi kawe kirazira kwinjira muri vie privée ariko nimba atari banga ego numbabarire nakuronkiye aho ntashaka nimba atari banga Stella uno munsi no ex wawe sivyo yego itandukaniro ryawe na Stella ryabaye ntandaro mu gihe wowe aracyarira avuga ati ndagusavye Stella please but come back to me ejo nacho ndavuga kumva
kabana nyimbaza ndahaguruka oya ariko iyi ni iyihe mpamvu yatumye umwararaza kuri Facebook nko kuvuza ati iyi ni vie privé uno musi mugiye ko ari vie privé ko bikaba byaragiye ku mbuga ngurukana bumenyetsa ba Rick Love promoter hirya no hino birasanza aravuga ati je nanye shambabaje nuko yagiye kuyipostinga barabimenya abantu bose mu gihe yari vie privé yiwanje kugira ngo ndondere tukane ikiganiro ca Stella nena kurode ndibaza nabonye yakoze ikiganiro namwebwe akaza kunyararaza ni naye mutumye ndakeka neza ko ari ikintu nakwirondereye ubwanje ntiwarunze sinenda kuzi sivyo je novuga yuko ivyo mutubirandira ko cane ivyo na Stella kujya mwavyumvise ni kujya nyene ariko turashaka umuco w'ibintu byose waramurijije shutera mu kiganiro twakoze arari imbere y'abakunzi baravuga ati wo kubera ko umuhungu ariko arariza uwundi mwana ndavuze no ndasubiyemo ibintu vya Stella ntusuje kubimbaza yikintu cabaye kibacabaye kandi amazi asesetse ntayoreka si sawa genda mubaze yuko ahibujumbura tabandi bahungu abona ko boberana urisibye shutera benyene ndakeka neza abakuzi baratubwiye ati tubera ijisho cyangwa tubera umunwa udushikirira umushinga ntahe umudusabire nawe nyene atahure neza yuko iyo umuntu akojeje aragiye gumbabazi nababamvye Yesu yarabababariye iki kintu kituma udashobora kubabarira Stella niki arakizi sino kivugira ngaha arakizi kandi ni ibintu vraiment nagerageje kugerageza tubiganire ko mugabo nabonye umenga ntari muri mood yavyo ntashaka ko tubibandanya ku mugano uvuga yuko ubu gushika ubu najye namaze gufata ingingo singisubira inyuma nagende yicare nkuko namane bivuga ndindirinde confirmation itavuye ko atavuye kuri wewe nimba wanyita pastor ndafise igitunye ta pastor ndindi confirmation itajiva ku mwana w'umuntu ariko ego ndagutahura neza cyane ariko amakuru adusumira ku nkuru tukura hirya no hino ndetse no kuri jutero bwiwe ko twaramubaje bati niye mpamvu ziko yo bituma ariko araguhunga akuva iruhande ico ni ikintu twamubagirije behind the camera ariko aratubwira ati ndakekereza ko yo bafise mu diaspora ariko mubeshesha amafaranga kugira ngo anyibagire mu diaspora w'umuhungu umukobwa wo mu diaspora muri ko murasohokana muri kino gihe ariko yakobrije yuko tuweza kwanza ukabanza ukaba Stella kugira ngo mukore imigambi yanyu mwifuza ndabaye cyane kuko nimba mushaka gushikana umuziki kure canke kuba by'abantu baba artiste biri kwe kumera uko yo menya gute ko mfise mu diaspora ariko arandondera aho kubimbaza kabizana kuri kamera ivyo ndakeka neza ko ari umwihwezo w'umuntu aba yahemukiwe kuko umwe wese abafise ingene yumvira ati none impamvu ntmevye niyihe mpamvu itumye agira ibi nibi ariko aravuga ati aguma kurondera kenshi umuha umwanya mwicare muyage uramwankira n'urukundo rwa musajije bibaho kuko rukundo rabize urukundo nibisazi urukundo nta formule rufise kandi nta muhinga w'urukundo abaho nande guhindura umukobwa n'icyaha ndakeka si icyaha ariko hajya guheba umuntu mumaranye imyaka 6 kandi amakuru adusumira ari nuko umwaka ukurikira 2020 mwari ko muraprepara mariage nibaze nawe kibazo ndavyo bigenze kujya vyavuye kuki ico nico natwe twese dukeneye kumenya ikintu cyo tumuheba umuntu mwari mumaranye imyaka 6 mwaciye muri byinshi sivyo ndabize ko mwaciye muri byinshi bibi ariko muravyihanganira uno munsi ikintu gituma uvuga ati no this is enough birahagije yo ni vie privée ivyo kandi ibujya gahuzu gacafuye kamesurwa mu muryango kuri katabize mu muryango ashima ko uja kuri kamera sinshime kwivugira hano kandi ndagimba barire cyane ariko akabazo kanyuma base sivyo akabazo kugira ngo turangize neza ikiganiro Jesse nkunda ko turangiza no muntu duteranya amajambo mabe aka message wohereza Stella uno munsi ndetse no muryango wiwe muri rusange bari bakwizeye nko mukwe wabo ko barakana nzoyivuga ikindi gihe musore mbabarira sasa njo kwanza oya bakunze ba Shari TV ingwano ntibayoroshe tuko turagwana ibintu nk'ibinya ikintu cyoroshe na gatoyi sana iyo tuko turagwana ariko turihangana nkaho tubashirize inkuru zimeze neza Elma Love mwarimu ndakunda cyane ndibaza mwamenye byinshi cyane hari ibintu nagenda mukura ko bimwe abantu b'abanyabwenge muri kumara dukurikirana muraza gutahura mu bintu yashikirije ikintu kimwe ku kindi ariko ndabwineza ko iyi nkuru je sinzoyihereza hano wapi narabemeye ko nzobabera umuhuza pole mungume munkurikirana kimwe ku kindi Elma Love mwarimu ndabakunda gira subscribe kuri Shari TV ariko ndanababwira neza yuko nkunda ukuntu munyitaho guys munyitaho munashigikire abandi bantu ko muri +257 kuko sinkora ndumwe turi benshi kandi twese turakeneye gushigikirwa we love you